tugira accident 3 dutashe iyo accident 3 abantu 4 twari turimo umwe donc babiri imbere natwe babiri inyuma bose bavayo ari bazima sauf jewe nije vyashobotse ko donc naciye ngira accident ndavunika colonne vertébrale. Vyaba kuri accident, sorry mama, sorry. Nkimagina donc ubuzima bwanje ndi kuri chaise roulante numva umenga navyo ntushobora ndavuga ati basi notuma mbona napfuye hako ngira umubabaro mwinshi cyane reka basi Imana impamagare fe nipfire vraiment ndonka amahoro nico kintu antuka nasaba cyane Imana sinigeze nsaba Imana ngo nkire nibaza ko ni Imana yangiriye impuhwe ikora ivyayo ariko sinigeze nta sengesho nigeze nsaba Imana ryo gukira umva naguma ndunga amajambo menshi ndaronka niyo yindi ya buzz yo mukobwa yari yanditse avuga ko nari Jean mu bintu bitameze neza ngo birashika ngo uwo muhungu aramvuna so numva umenga rero ngaho bya bintu rero le fait ko natangura kuronka kamwe ntaco kambwiye vya kabiri vya gatatu tangura rero ntangura kubyankesa rero burya ikintu kibi ni kwankesa ikintu mu mutima basi ronka n'umuntu kugira mu kivugane ukabisohora burya biratuma n'umuntu aruhuka umva naguma ndunga amajambo menshi ndaronka niyo yindi ya buzz yo mukobwa yari yanditse avuga ko nari Jean mu bintu bitameze neza ngo birashika ngo uwo muhungu aramvuna so numva umenga rero ngaho bya bintu rero le fait ko natangura kuronka kamwe ntaco kambwiye vya kabiri vya gatatu tangura rero ntangura kubyankesa rero burya ikintu kibi ni kwankesa ikintu mu mutima basi ronka n'umuntu kugira mu kivugane ukabisohora burya biratuma n'umuntu aruhuka. Yusla, have a seat. C'est comment? Ça va. Umeze fresh sana. Cyane. Eko. Bebe Lincoln ameze fresh. Famille imeze neza. Bose baraho. By the way, kimwe mu bintu nkunda kuri wewe, ndakunda the way anytime umwanya wose uguma smiling. Niko meze. Niko sanzwe umeze. Hajyanye umunezero kuri Yusla uvuze iki? Happiness kuri Yusla ivuze iki? Ifise ikibanza cyayo. Cambere. Kabisa. Ndayiha ikibanza cambere kwanda afise impamvu ndayiha ikibanza cambere. Turashobora kumenya iyo mpamvu. Kubera nasanze yuko le fait que wereka umuntu kubabaye ntaco bimwungura ahubwo mbona menga umweretse kuryohewe nawe hari ico kimwungura. Nice one. Aho kantu rero foko ndakanota ahantu niyo ni caption irenze vyatsari. Yes, turi kumwe na Yusla muramuzi ni umu influenceuse watsari vyatsari aramaze gukora ama pub y'ama companies akomeye mu gihugu cacu. Ni Yusla nyene nababwira yuko ari umumama w'umwana umwe akunda cyane. Nakunda ukuntu the way horo vibing na Lincoln. Yeah, ni Yusla kandi nababwira yuko last year yaronse awards aho yabaye wa gatatu muri competition y'aba influencer imwe ma competition yazanye amajambo menshi mugabo kuri jewe nabona yuko Yusla she deserve kuba muri batatu ba mbere. Ni na Yusla yicaye ku ntebe hama yicara ko abantu benshi badutera story zabo zikatwigisha zikatwungura ibintu byinshi bitandukanye. Story ya Yusla ndisuye sata ko muza kuyikunda kwera yuko ni story y'abantu yabaye trend abantu benshi twamenye kandi abantu benshi twaragize cyo dufashije kuri iyo story yiwe. So this time around Yusla ari muri have a seat hamwe na Kaboss for real. Yusla karibu cyane kandi ndasuye guha ikaze. Murakoze cyane. Nice one. Reka ndagusubize mu mwaka wa 2018 hari le 24 juin. Ndifuza kumenya uwo munsi wari umunsi umeze gute kuri Yusla? Mvuze naho notangura ko bivuga ariko reka ntangure kuri samedi yari anniversaire y'umugenzi wanje. Hama turategura nyene twari twabiteguye turavuga ko dukeneye gufeta anniversaire ariko muri uwo mwanya je niri umunsi wose meze nabi cyane. Uwo munsi numva menga sindi muri mood. Nayo abagenzi banje benshi barazi ko ndi umuntu wa mbere nkunda ku vibing. Happiness boy ifise anytime. Ariko uwo munsi nkishika ahantu habereye urubanza uwo twahura wese amenga tutangwe kuvugana nabi. Bakambaza ne twapfuye iki abandi bantu bakaja kwifotoza ariko je nkumva umenga shaka kwigumana. Ariko nta muntu numwe nabibwiye. So haragira ahantu donc anniversaire irahera bisaba ko tushaka kugenda gutamba. Tugiye rero
naho nyene nkishika Yeah. atana kimwe dupfuye n'abagenzi banje ntangura kubona umenga bariko baratwinyoha kyo n'ivyari ivyo bari bagiye kurondera ico dushobora kunywa Kabisa. hama bishitse dutashe mu gitondo Yeah. co turagira accident Mu gitondo. Okay. hari nko mu ma 7h15 tugira accident twari dutashe iyo accident twari abantu 4 twari turimo umwe donc babiri imbere natwe babiri inyuma bose bavayo ari bazima sauf jewe nije vyashobotse ko donc naciye ngira accident ndavunika colonne vertébrale bon ntivyari vyoroshe kuri jewe numva umenga urumva mwari 4 ugaca ubona umuntu umwe agize accident utangura kwibaza est-ce que je nakoze iki ni igiki kibi nakoze kugira Imana yemere kumpana gutya anye so nivyo uragize accident turazi neza yuko abantu benshi barahagurutse kugira bashobore gufasha peut-être uje kwivuza amahanga ndifuza kumenya muri bijya bihe warubaye ubuzima bumeze gute après l'accident nkigira kwanza accident reka ndabivuge abagenzi bacu twari turi kumwe umwe muri bo yaravuze ati quand même twari turi twese ntibikwiye yuko uyu mwana bari waja gusubisa hamagara byari bigoye cyane urumva ko nanje noca ngenda guhamagara mama yari yamaye uruhusha vraiment ce nangura kumuhamagara numva ko umenga nta nivyo noshobora ikintu ca mbere navuga ndi no kwa muganga ndiko ndababara cari ikintu ntihagira umuntu numwe ahamagara mama wanje numva umenga ndamushize mu gikomere kuko wowe uzi situation muhira ubuzi nyene ibintu bimeze ndababwiye ati ndabasavye ndasuye kubasaba sinanarira ariko numva umenga niyo nabona mama numva umenga nta kindi kintu ati ndabasavye ntihagire numwe amuvugisha muri bo nyene ndabashimira cyane muri bo nyene baravuganye barahamagara ambulance iranjana kukurikira ndashikayo dushitse kurikira baratubwira yuko donc baravuga ati harakenewe scanner kubera ukuntu yababaye kwa numva umenga mbabara gwera ku mutwe gushika ku maguru baravuga ati uyu mwana ukuntu yababaye birasaba scanner tumenye réellement ico yabaye ego hama bose baraza ariko urumva ntibari kubihisha mama d'après tout mama caraza mama nibaza ko yarabonye abagenzi banje kandi urumva bakinavuga n'ingene nababaye ntibashotse babibwira mama baranse kubimubwira muri bo nyene baca baravugana bavuga ati reka tumutwara ahantu anatonda bararindiriye ko bavuga ko ndindiriye umuganga ariko bari bamaze kubibwira umwe muri twebwe ti Yusla yababaye cane ntiduse n'ingene twobisigura ti yababaye ku mugongo ntidufise ukuntu twobivuga umva nibavuga nuko ari colonne vertébrale ca tugenda kuri hôpital militaire niho nabashije kuguma ndindiriye ko donc ndonka iyo permission yuko ngenda kwivuza ahantu so ubuzima nabayemwo nukuri bwari ubuzima kuri jewe nerekana ku bantu nama nerekana ko ndyohewe sinigeze nereka umuntu numwe antuka abantu baje kundaba barabibonye nta muntu numwe yigeze abona ko mbabaye nta numwe ariko muri jewe nari mfise igikomere cyakindi ntazi n'ingene no gisigura cyane ndakivuga nari mfise ahantu ku ruhome donc abagenzi banje nibo baza kungwaza kubera benshi baramureka mama agende gukora aho hantu ku ruhome ni bake bari babizi bakunda kubona nguma Jean mfise akantu ndiko ndaha cumita urumva nahengera bo baryamye mwijoro nkaca nangura kurira jenye urumva nkatangura kwibaza ati mana kubera iki ndi muri ibi bintu iyi situation kubera iki naka wewe utamuretse basi nawe agira accident nawe ababare umva nkatangura kwibaza impamvu umva ugasanga rero bobo resi umva nanka yuko babona umubabaro ariko bo bavyutse bakabona ndi ngo bantwenga bikanabatangaza ni benshi baza no kwa muganga bakabwira mama ati jya ni depression ntubone Yusla guma twenga kujya ntiwibaze ngo araryohewe gose ariko nyene narumva kumenga ntaco mfise no kwereka undi muntu atari kumwereka umunezero so ndashima cyane Imana ko yemeye kw'ivyo bihe ndabibamwo kugira peut-être nyereka ibihe vyiza imbere. Merci beaucoup. Avant ko dushika muri ivyo bihe vyiza waciye ujamo kandi turabishimira Imana cyane. Iyo system yo kuguma ufise akantu gumutobora ukibambazi
kari kubera iki cyane Jena twari byagufasha iki depression. En fait numva umenga niho nganirira numva umenga uruhome nigo iyo miyo niyo twaganira. Yeah. Nta wundi nari mfise ndabibwira sinashaka kubibereka aba bagenzi banje. Urumva navuga ati reka ndabe na mama ndanamubonye ari umuntu ntakunda kubona ku bitaro yari mama. Sinamukunda kumubona. Urumva yinjiye gusa nashana uvume ngo umutima ura ari ikintu numva nanje ngaca nangura kwirabishari arumva we ntavye amenya nkabango ndasinziye kumbe nanje ndiko ndarira kandi narababara gose nibatswe abagenzi banje batabizi narababara cyane ariko nta numwe nigeze ndavyereka vraiment nta numwe numva umenga sishaka n'umuntu numwe abimenye ico nagira kuri ako kantu kenshi cari ikintu kimwe swat nariganiriza nkivugana canke nkasenga isengesho rimwe nasaba Imana ndagusavye kimwe conyene unyice mpfe ngende. Wari ugeze kuri iyo stade ga Yusla shana narayigeze ko vraiment kumva nyene yuko ubuzima nabushaka kandi bya sorry kuri kino kibazo damn kugera kuri stade uvuga yuko nta buzima kandi ngishaka hama still now ukaba uri muzima Imana yagusubije impupu zawe ubuzima bwawe twabandanya tubona wibaza yuko vyaba kuri accident sorry mama sorry bishitse umuntu wese akagera muri iyo level yo kuvuga yuko jewe nta buzima shaka bisigura yuko aba yamaze gucika intege mbega warabona yuko utazopfukize kandi ga mama Yusla muri jewe nabona umenga donc umva nari imagina kumva ko nzobikimuga kumva ko nazosa gutambuka nk'imagina donc ubuzima bwanje ndi kuri chaise roulante numva umenga nabyo ntushobora ndabati basi notuma mbona napfuye hako ngira umubabaro mwinshi cyane reka basi Imana impamagare fe nipfire vraiment ndonka amahoro nico kintu antuka nasaba cyane Imana sinigeze nsaba Imana ngo nkire nibaza ko ni Imana yangiriye impuhwe ikora ivyayo ariko sinigeze nta sengesho nigeze nsaba Imana ryo gukira. Accident yabaye mwijoro rimwe danku wari umeze neza haciye umwanya mutoya gusa ibintu birahinduka kubwa vyaguhaye isanamu yawe vyakwigishije ikigaye Yusla vyanyigishije yuko nyene dukwiye kuba hambo kuri inosi kubera uno musi ushaka kuryama ejo ntuvyuke cyangwa ukaryama ukavyuka uri kimuga avesi kagufata malgré ivyo by'ama accident urumva ushobora no kuvyuka ukanatsitara ko kantu gato ko gutsitara ugasanga kakuzana ikindi kibazo kinini numvise umuntu yo kwicisha bugufi cyane kubera iyi sisi yiwacu n'umuntu yumva kumenga araruta abandi yumve ko yoca bugufi vraiment kabisa abagenzi turazi ko mu bihe bigoye ariho tumenya ati naka n'umugenzi mwiza kuri jewe naka niyo yabenga kuri jewe hageze mu kumenya abantu muri iyo situation rurimo Yusla wasanze abantu ari abantu bameze gute jewe ndashima Imana ahubwo cyane sinigeze mbona novuga ko hajya ari ikintu bahora bavuga ngo kwiga kubana neza n'abantu nawo hari ingaruka nawo umva hari ico bikuzanira novuga ko je nanje nabonye iyo recompense yo kubana neza n'abantu ku bagenzi banje n'ukuri ngira n'ahantu bari mba numva umenga no bashimira cyane kuko barakoze ibintu jeje nyene nanje ubwanje ntari gukora hari abemera bagaheba iwabo bakarara hari abakora n'ibintu n'uwo tuvukana atashaka kunkorera gasanga uwo mugenzi wanje bashi babihunze ngo je ivyo bintu navyo nokora ariko kumva ko ari umugenzi wawe sinigeze n'ukuri byaranantangaje cyane kwa muganga no ugezaho no kwa muganga bama babaza uyu muntu agwaye ninde hama abantu ntazi hama abantu ntigeze menya nabo bagenzi banje baca barakora n'ikintu ntarindi je sinigeze menya nuko ari bo bari barakoresha bijya byo kugira fundraising nta na kimwe nigeze menya nafashe telefone y'umugenzi wanje kwa narakunda umva nabandi jenyene ugasanga barateye inkuru bishitse baragiye hanze tunamwe turashaka kuniza telefone juste nje kuri Instagram nanje ndabe ko hari abantu banyandikiye kuja kuri Instagram cyambona message je ibi vyama message hejuru cyambona ngo stand up for Yusla
rero nibashaka ko mbona ama message nanje ntiyabimenye cyamba nagiye mu ma message ndasoma nca ndamuhamagara ndahamagara wonyene telefone n'uwundi ndababaza kubera kimugira groupe je mutambariye baramwe ngo ntivyari bikeneye kwimenya ariko rero je ca ndishofa ariko urumva kwishofa kwanje yari numva umenga urumva ubu rero babona kumenga nta valeur nkifise nta kintu bashaka kumenyesha kwiki batamenyesha kandi ari ibintu vy'iwanje nangura kubabwira ati mwe musigaye mukora ibintu ninde yabibabwiye nangura kubashikana swati ibyo bintu mubireke je navyo nabasavye je shaka kwipfira urumva bo bagaca bahago umva nabo ntivyabagira baca bayisohokera hanze bagaca bavuga ati reka tumureke yabapoze arahora kabisa ariko ikintu wavuze kare mu nango kijanye nuko waragize accident uratinya ko abagenzi babwira abavyeyi babwira mama wawe surtout yuko wagize accident kwera ku kibazo c'uburyo mbega turabizi yuko ingwara urwaye yasavye uburyo bwinshi cyane sivyo byari bimeze gute le fait que uburyo bitari kirenga cyane muhira muri famille est-ce que bishitse ukiyumvira ati none ko muhira uburyo atari kirenga byifata mu gute aho d'abord umuganga kiza aho kantu murasanga ntakibagira yarinjiye n'abandi ba stagiaire bari baje nyene kunda acinjira acarambwira ngo ni wewe use la kids ndambwira ego ni je ngo ni wewe wavunitse ngo umenga ngo ibintu byawe ndabise mi telefone yanyere kumenga si hari kumbe yarazi situation yanje ndambwira ego ni je ndanumambwiye ngo mbe ngo inga ndakubaza ngo urafise umuvyeyi ufise abavyeyi ngo abavyeyi bose cyane mwawe ya nta papa ngira kwa urumva nta papa je nakuze ari mama turera cyane nta papa mfise mama ngo nawe ko menga biragoye akivuga ko kanjambo cyanda kanguka aca arambwira ngo urazi rero ngo none ngo murafise ama famille ngo afise amahera deja peut-être yarabona ko natwe atakira aca namubwira kubera sinahuye ikintu mumbwiye ngo none gashango accident wagize ngo ngaha ntibikunda ngo nyimba mama wawe ngo yokoma ngo akaruru ngo agashikira president cyane mvinga inguvu ziracize cyane amubwira sinahuye ikintu muvuze nawe sinigeze ndamwereka nuko mbabaye numvise umenga yanciye intege nta kundi acambwira ngo nashaka ndakumenyesha yuko ngo wavunitse ngo kandi ngo ibintu by'iwawe ngo bishaka gusaba ngo operation yawe ngo urasaba amahera menshi ngo bisaba kugenda muri Inde ngo canke Belgique ngo biri mu ngo $20,000 $10,000 urumva murakubwira gutyo umenga ariko cyanda muraba amaso cyanda twenga yabonye ntwenga uratwenze je rero ngaho nari mvuze ati basi karabaye cyanda mubwira cyangwa ati reka ndaza guca umubwira mama wawe aje ngo tuvugane bati okay jare vya bintu nariko ndanga ko mama amenya ubu rero uranciye basi uranciye n'umugongo none aza ubu nca sara acarasohoka donc abaje kumbaza hari harimo nabo tuvukana barambajije ati akubwiye iki ikintu byarase ko mvuga naciye nkoma induru nakomye induru barambaza habaye iki ndabati basha karabaye biraheze ubuzima bwanje buraheze bacambaza ngo none tubwire akubwiye iki cyangwa atambwiye ko bidakunda ko nivuriza ngaha ati ngo none hasaba iki cyangwa ati bambwiye ko bisaba konja mu mahanga kandi amahera bansavye nkiyavuga bose baca basohoka hanze kurira baransize je nyene sanga nisigaranye je nyene urumva twese tuko turarira ariko rero je ndababwira ati je numva atani nguvu ufise yo kubibwira mama mwe muramenye ingene muvugana na mama rero naca ndamubona nawe yinjiye urumva yinje bakibimubwira ntiyasuye kuba neza ugatusanga nawe ari icurikiriye aguma ndaba je nkaca sanga ndiko ndavuga ibi byose ni jewe nabituma nabababaye kubera jewe wari yakwiza urumva nawe ikintu cyose numva umenga ni jewe vraiment kabisa sometimes turashobora kuba twicana n'abantu mugabo ntitumenye ivyo baciyemo deep down peut-être twarabona amafoto uri kwa muganga mugabo nitwishire mu kibanza cawe mugabo I'm sorry for that mugabo Imana yarabikoze Imana ishimwe cyane story zaraje zindi zitandukanye n'izonye kuri tubwira abantu babifata mu ndi nzira ngo urabona Yusla usanga yari yagiye mu bintu n'ibi yo wicaye ukabona bijye bintu abantu bandika nawe uzi ububabare uri kuracamwo yari mu mimeze gute personnellement ndumva ko yari mu migoye mugabo nka wewe nka Yusla ubitubwiye peut-être turashobora kubi feeling deep down
sha byari bigoye ariyo imwe nasomye oya donc hariho naronse wewe audio kubera umva kugira ama telefone y'abagenzi wasanga rero ama message nari nsigaye ndi wa muntu ari curieuse wo kuguma ninjira mu telefone y'umuntu kugira amenye message cyasanga yari y'umuntu yari yanditse Jean yagira by'ama buzz ndabona ibintu yanditse naho nayise n'abagenzi ari gihe ubufise abagenzi umenga nabari sefe yumvise ikintu umenga ni ibintu bisanzwe aza kukubaza nayise umugenzi wanje aba mu Rwanda nasanze yanyandikiye kuri Instagram ibintu ngo mbwira ngo wari wagiye gukuramwo indangu ciyo ndicira guhitana yabinyandikiye ko nyene ngwaye wewe sinashavuye kwa ndamumenyereye byandi umuntu muba mu blaga naratwenze ariko ca ndonka iyindi numva naguma ndonka amajambo menshi nka ndaronka niyo yindi ya buzz yo mukobwa yari yanditse avuga ko nari Jean mu bintu bitameze neza ngo birashika ngo uwo muhungu aramvuna so numva umenga rero ngaho bya bintu rero le fait ko natangura kuronka kamwe ntaco kambwiye vya kabiri vya gatatu tangura rero ntangura kuvyankesa rero burya ikintu kibi ni kwankesa ikintu mu mutima basi ronka n'umuntu kugira mu kivugane ukabisohora burya biratuma n'umuntu aruhuka niyo mpamvu je iyo mfise n'ikintu so ndagira nkivugana kugira bimperemo rero bijya byo kuvyankesa rero narabibika hagacagira ahantu nkumva biransi nkumva nyene wa mwanya ndonse wa jenye nkaca usanga ndiko ndarira ariko ndavuga ati mana nukuri basi oya ndarushe vraiment nibi bintu vy'amajambo basi ariko nyimba ariko wateguye nta kundi je nkaca mvuga ati nta kundi kandi ndavyakira haragera ahantu umenga ntaco bimbwiye ikintu cyose umuntu yasubiye kuza aravuga ntaco casuye kumbwira vraiment wabona fitiyo yawe imeze gute uri kwa muganga bamaze kukubwira yuko urazi rero ngahanye bisaba amafaranga meze ukubunye bisaba kuja mu Buhindi bisaba yuko umva bikaba byinshi wabona kadoza kiwe kayagaze gute mu jeune nako nabona shana ko nigeze mbona vraiment umva je navuga ati reka naco muri je nabareka batumwanya wawo nuko nasanga ndiko ndivugana kuko nabona umenga ayo mahera nayo bazoro nukuri sinigeze nizera ko ayo mahera azoboneka ariko mu nyuma hari ibintu nabonye nanje birantera ubwoba narabonanye abantu benshi baza kwa muganga ntanzi nkabona nk'umuntu arinjiye umuntu w'umu étranger akaza bite ni sawa ibintu vyiwawe nabibonye ku ma réseaux sociaux rero sanza abagenzi banje muri abagenzi gacu usanga araje agasigira je amahera ubona ari niteze nkabona arampaye nka $1000 $500 tuka acha ntangura kuvuga amahera bwabo ni bya bintu biri seri y'amahera aratawiye kuboneka umva nabibona gutyo hari umukobwa umwe yigeze kuntangaza wewe yavuze ko yaravuye muri Kenya donc yari yabibonye ku ma réseaux sociaux ntiyaranze yari mu Rwandaise yaratashe mu Rwanda yumva ijwi riramwankiye gutaha mu Rwanda acazi Burundi atahazi aruruka kwa Sion arabaza baramurangira kuri hôpital militaire yaraje aranzarira amahera ni yari amahera menshi ariko kuri jewe ico kintu yakoze narumvise umenga sinzi ngene nugisigura acarambye ati ndakuzaniye amahera ndarara hariya kwa Sion nta naho nzi hama mu gitondo ca ngenda ariko mbone ko naguhaye ubu buryo canatangura rero kurema ndavuga ati bwabo ndi bya bintu rero biri serieux peut-être ndashaka kuronka ayo mahera ariko rero kugenda sinabibona vraiment kugenda sinabibona ndavuga ati ndashaka kuronka ayo mahera reka turindire ndibuka ko n'amahera yari yabonetse bacavuga yuko bari kubararondera indenge Kenya Airways icisaba amahera yuko umva yasaba ko je ngenda je nyene nkagenda n'umuganga peut-être n'ungwaje bacasaba amahera yandi menshi kandi twamaze kuronka yandi ndabwira mama none akwa bone ibi bintu naya mahera basi muhamagare babantu mubasubiza amahera yabo je nta kundi urushishwa nyine uvuga ati mana nashishwe n'abantu ntangura kubanka ko baza baraza imagine harageze hano numva umenga kandi baraza nkumva ndaryohewe rero après nangwe kumva kumenga bya bintu biratangwe gupfa cambwira mama ndagusavye ayo mahera mu yabasubize kandi sinsubire kubona umuntu numwe ngaho bahatangara karari wowe waruva ngo ukeneye abantu kuba utaje no kunda abatuzi nanye kabose naca ndondera telefone naca ndakwandikira nka text iva hariya kabose no kumeze ngo kumbe nukumeze werega shangwe ibi byanshikiye nawe byo gushikira ngo nibibaze ko yuko ngo nawe utari umuntu ngo umenye ko je sigaje iminsi mike gusa ngo ariko byiza wari kuza kunsezera nayo se kantu nyene kimihari rero urumva niko nari mbayeho rero ariko nyene Imana ibifise nayo ibindi bintu biba yarateguye
urumva depression is real. yego sha irabaho nibaze babesha irabaho je narayiciye Urayiciyemo. Nutwe tuntu wabona wakora kuvuga ati sha ni depression kirangoze bino. nagiye kubibona après nagiye kubibona après kuko hari ibintu nagira n'umugenzi wanje yo wewe yari yaragowe uwungwaza wewe wabugo nkumva nk'umuntu yakomye induru hariya ngo yapfuye jere ngaca ntarura amasaha wazibona afise telefone ngo je sayine nza kuba mpfuye vrai umugenzi wanje akansigurira ngo urabona ngo je igengira accident ngo nkavunika ngo naje ngo narabona ngo abantu bapfuye nanje ndakubwira ikintu rero yitwa la douce ni la douce je ndakurusha ningiye kukubwira hamagara umuganga umamagarire mama umamagarire umupasteur jengira ni hano sayine ndapfa ngo ninde yakubwiye ko sayine uva ngo aha ko je imana twabivuganye ndibuka ko uwo munsi naryamye naragerageje ndaryama 9h ngo mfe sayine ngo nabizi ndaryama shanza mbona midi ndavyutse navyukanye umuhari ngo kwiki ntapfuye yose lavya kweli ubyutse ngene uvuga ati no afana umuhari wora duse kwa yari yamatsiko bahamagara muhira terega yusa yasaze so atatasaza afite ikindi kintu ntazi urumva yari ya depression vyutse ba mama bari ngaho n'uwo mu pasteur ngo bazabona ni kubise ko ngo niki ngo kwiki ntapfuye amachara bace bahura bose rero uwo mu pasteur acaragerageza arazaranganiriza ariko yari yayandi nyene mvuga ati ko rambeshuye nice one Yusla umunsi runka message vuye ku bagange kubwira ati uyu umeze neza wakize ubu umeze neza byose twamaze kubishira neza colonne vertebrale yawe twayikoze neza wumva now you are good you doing great sibyo byari bimeze gute ndiko ndiyumvira ico kinogo waruvuyemo hamuka curonga message kubwira ati wakize uvuye ku ma message waronga y'umuganga kubwira ati amera muzo yaronga mwebwe ahangiwe vyaheze hama next time barakugwaza uragwara abaganga barakugira ama treatment yose yabaho ukacukira byari bimeze gute yose umaze kumva ati finally nakiza I'm good byari bihe biryoshe cyane ndibuka ko kintu cambere wonyene nabajije umuganga nasanze namubajije ngo nzovyara acara twenga na ngo cane gose ngo nyimba ari kintu rero ngo ntukikekeranye ngo uzovyara canda twenga ariko nyene kari kakantu ko kuvuga uwo muntu azonyemera ninde urumva ni kabura candi twengera nyene ndavuga okay gusa ayiwe nashika ahantu hose ngo umuganga yambwiye ngo nzovyara sha urumva kuko nivyo abantu bose numva umenga nivyo baguma bavuga navuga ati yo umuganga yambwiye nzovyara ibindi bintu yari yarambwiye uzoreka ibi yari yarambwiye kuko je ndakunda hotel cyane ndo umuntu wa mbere akunda akarato ko hejuru vya yambwiye kirato cyo hejuru ndakikubujije sinigeze wamenyana na kimwe numvise mu bindi byose numvise cakindi gusa rero numva umenga sha ba bantu bavuga cyane numva ariko rero utarabibona kuko deja nari nkiryama ntaragira ayo makine ndabibone numva umenga nta nico bivuze le fait que uba wamaze gukora izo kine ukabona ko nivyo urahagarara uratambuka kuko utangura kwiga gushasha nize gushasha nk'umubebe gutambuka dede binyanye natangura nagendagira étape par étape rero mbonye ko vyose bibaye nkanapima n'akarato nkabona ko ndashobora kwambara akarato kangana gutyo nukuri narashimiye Imana cane kandi narabonye ko Imana ibaho peut-être ari abantu bahora bibaza ngo Imana nibaho Imana irabaho kabisa irabaho kandi irakora uravyana yagukuye sha Sizari ngene no nabivuga ariko ndasha najeje nyene birandenga manumva umenga no ubwire umuntu wese ati Imana irabaho kuko ari umuntu abayicaye hana kumva kumenga Imana nibaho yaramuhevye ariko nuko Imana naho uvuga ngo Imana yaraguhevye Imana umva Imana ntikorera kuma Imana ntiraba ngo Imana nguratinya ofisiki Imana ifise umwanya wayo ikorerako Imana ntitinya ntiraba ngo ama emotion y'umuntu Imana ifise umwanya wayo ivuze ati ndakoze iki kintu antwa yaravuze ati reka nkore sinagiye antwa nagiye gukora operation nibaza Imana yari yahejeje operation yayo gira ijambo uvuga d'après kuri wa muntu peut-être yaciye muri ivyo bibazo nyene yaciyemo and still cyangwa yakaraca muri ivyo bibazo nyene uwo yaciyemo mugabo n'ubunye atabona itara rimaze kumwakira peut-être rimwereka yuko yo haracariho igihe ciwawe kandi cyo kuva muri ayo marira waciyemo ko na Yusra yaraciyemo ubonye ameze neza nawe Imana izo kumurikira itara ryawe ayo marira waciyemo
ibiki n'ibiki byose hagera moments uvyibagira umwanya ni gwawe bivanye n'ikinogo wavuyemo Yusla ukaraba naho uri ubonye ufise famille yawe ufise ikibondo cawe ibaze ico gihe yaba still wo kwiyumvira ati ngo jewe 10 ans mvuye nitwa kuba dufise Bebe Lincoln urumva so umwanya ni gwawe maybe ubishitse ukaraba amafoto yakiyagiye ukiraba naho uri bubonye urafise ikiri ku mutima ushaka gusangiza abantu niyo mpamvu hari ikiganiro have a seat kugira dushoboye kuronka nyene the experience turonke hope mu mitima yacu ivuye ku bandi bantu umwanya ni gwawe mama Yusla. Jake novuga nuko nobwira umuntu wese yo bari muri situation toroshe canke situation abona kumenga yarihebuye no mubwira yuko nukuri buri muntu wese afite igihe ciwe même si naho biteba kuko Imana iragucisha mu bintu bigateba ariko ugira igihe cawe kandi ico gihe ukakivamo kandi twese ngaha twarandikiwe ko dufise ibihe vyiza nukuri ntihagira umuntu asura kwihebura ubishoboye naho uri muri iyo situation ryoherwa wereka uwo muntu kuryohewe n'Imana ibone ko muri iyo situation le fait que uryohewe niyo situation mbi urimo ejo re situation nziza bizoba bimeze gute Imana peut-être iragucisha muri ivyo kugira ikwigisha hama niyo yagukura muri ivyo kugira nayo ikwereke yuko ishoboye suko yoba yaragutaye ariko nukihari kandi ishobora kugukura muri iyo situation niyo mpamvu je namambwira umuntu wese bishoboka ryoherwa bigishoboka ubishoboye uryoherwe nyimba ufise n'utwo duhera dukikituronka genda dusangire n'abagenzi mwicara ahantu muryoherwe kuko hari igihe bishoboka ntiwazogira umunsi ubona ko ufise abo bantu wize kiga Yusla so nize ibintu byinshi nize kutumva amajambo y'abantu nize kutihebura kandi nize kumenya ko Imana ihari kandi ikora ku mwanya wayo. Nice one. Ndagushimiye cyane mama Yusla. En tout cas story kawe kari fresh sana kama kawa. Mugabo bivanye na ninge situation waraciyemo. Urafise abantu bari ku mutima ushaka gushimira. The time is now. Peut-être biciye muri kino kiyago bakwaraba bibutse nabo nyine ya period bakiyumvamwe bavuga ati oh kabisa birangyoye cyane. Urafise ko biri cause urafise abantu ushaka kugira ati nukuri merci sana. Umwanya ni gwawe mama Yusla. Ku radio ari boro twagira ati ngo natahije nakana. Dagwaye umwanya wo gutasha. Premièrement ndashimiye cyane umuvyeyi wanje yanyibarutse nukuri yarabaye muri eta itari yoroshe ariko amba hafi ndamushimiye bivuye ku mutima gose ndashimiye abo tuvukana ndashimiye abagenzi banje bambaye hafi sinigeze ndababurana ico nitwaza nkavuga shaka kujya kwa maso indya zo kwa masoro shaka kujya ibyo kuri cafe Goma bariruka nukuri bariyizi barazi yo groupe ndabadondaguye sino bahetse kandi benshi barazi ko batakirino ariko ndabashimiye baranyiyeretse cyane bariruka no mu Rwanda ntarashikayo kugira ndababone Imana ibampezagirire ndashimiye cyane nundi muntu ntokwibagira Boris Evrard kabisa Imana imumezagirire gose arazi ko nama ndamushimira muri byinshi ariko ndavuga ati merci kuri yo eta kuri ico gihe ingene aticaye kandi ni benshi nukuri umuntu wese azi yuko yamfashije muri 2018 ico yakoze cyose yaba ama event bateguye yaba baririmbye umuntu wese azi ko ico yakoze kugira ashobore kuba nkiri muzima ubu nkwije imyaka 7 ngize accident so nukuri ndabashimiye cyane kubona Yusra ari ngaha afise famille afise umwana ase n'umugabo ko ntibiba byoroshe kugira uronke n'uwo mugabo agukunda muri iyo situation nukuri nawe nyene ndamushimiye bose ndabashimiye Imana ibampezagirire cyane nk'ubunye ashaka kuva le 24 juin hageze oya nukuri sishaka kureka kuja kuyicelebra negerezwa kabisa reka ndamushimire cyane Yusla yashoboye gushika hano hantu kubera yuko iyi ntebe abantu benshi barafite ibintu byinshi bashaka kuza kubivuga ko abandi bakavuga ati cyenda bafite ibintu ushaka kuvuga mugabo kwicara kuri ya ntebe ndashogira izindi emotion peut-être zimeze uko ndi kubona mugabo turinde tubona Yusla yashoboye kuza hahanye akatubwira the story akatubwira nyene akaduha hope akatubwira ati yo wamebuka ko Imana ihari ni ibintu birenze byatari ndagushimire cyane mama Yuyu. Merci beaucoup. Sorry kumwita mama Yuyu niko ndamwita. Kabaka mugabo ndafise n'abandi bantu nshaka gushimira reka nshimire umuntu yitwa Cedric Jaba Black Gang for life dushimire umuntu yitwa Caleb grand joueur
grand merci dushimire umuntu yitwa Yusuf Nyange, grand merci dushimire n'umuntu yitwa The Nyomani Gang, much respect hamwe n'abandi benshi bakunda kino kiganiro. Ndabwira ati thank you so much mama yoyo, tugira hala Caleb cyane cyane umushimire yaraje Caleb, kundaba for real? ego Oh, Caleb nanje vraiment yama kundaba mu Rwanda uko biri kose en tout cas Caleb afite umutima wisangije uko biri kose. Caleb, grand merci aho uri muri Algerie, umva batemwe ibitsindo vya Atari. Mama hala Favia nyuma kula hiyo